My name is Tom Finley. I'm here on behalf of the United States government through the Immigration Office to determine your eligibility to relocate to the United States. avuze ati ku izina nitwa Tom Finley akaba yaje ngaha aserukiye leta ya Amerika biciye muri immigration kora yuko boshobora kwimurira muri Amerika. I'm from St. Louis. I graduated from Brown University and I'm 15. Ava mu ntara yitwa St. Louis akaba afise imyaka 15 akaba yamariye amashuri ahantu bitwa Brown. Imyaka 15 gusa. Yeah. Imyaka 15 yonyene. What did he say? What does he say? He said that you're only 15. Well, how old does he think I am? He says you're at least 40. Well, where I'm from, we grow up very fast. Gati yaba bakorana n'ingoga. Bakorana n'ingoga? Nuko bajya nabi. Urabona abanyafrika abaraza ngaha bakatugaya ngo tujya nabi ngo nico gituma tudakura ariko nabo murabe nk'uyu yakwiza imyaka 30 azoba ameze gute bajya nabi niyo mpamvu vuga makanya ntabwo gukwamisha ngo uri case yawe. Okay. What was he saying? Oh, it's relevant. Okay, well, let's get started. Tell me your name. Ati reka dutangure rero mubwire izina ryawe. Kwizera nitwa Nzopfabarushe Innocent. Okay, his name is first name is Nzopfabarushe Nzopfa and last name Innocent. All right. When and where were you born? Wavutse ryari kandi ntihe wavukiye? Navukiye mu Burundi hari mu mwaka w'1950. He said that he was born in Burundi 1950. And where exactly in Burundi? Amagana hehe mu Burundi? Abavyeyi bakiriho bambwiye ko navukiye mu buseruko. He said when his parents were still alive, they told him that he was born in the east. But where in the east? Ariko hehe mu buseruko? He doesn't know. Well, that's okay. So you said that you were born in 1950, but on what date? Wavuze ko wavutse mu 1950 ati iyihe tariki? Yaba ndayizi nari kubabwiye ntaho sinzi amatariki navukiye. He doesn't know either. That's okay. We'll give you January 1st. Ati ntangora ntiraza kuguha tariki ya mbere yo kwa mbere. Okay, so. Okay, so now we're going to get into the deeper questions. How did you end up here in Tanzania? Urabona harabaye intambara mu mwaka w'1960. Iyo ntambara ibaye ihitana n'ubuzima bw'abavyeyi banje niho naciye nifatanya n'abandi bantu duhungira muri Tanzania. He says that in 1960 there was a war which killed his parents, and that is when he decided to flee with others here in Tanzania. Okay, so a war in 1960. Do you remember the date when it started? Ati urazi tariki iyo ntambara yatanguriyeko? He doesn't know. Okay, so who started the war? Ati ninde yatanguye iyo ntambara? Who was involved in the war? Nibande bari muri iyo ntambara? Nibande batanguje iyo ntambara? What caused the war? Nigiki cyatumye intambara iba? Why did the war happen? Ati kubera iyo ntambara yabaye? And how did it stop? Ati nigute kandi nigute yahetse? Kama w'ikigongo jewe ico nzi gusa nuko intambara yabaye igahitana ubuzima bw'abavyeyi banje abayitanguye n'ababigize ntavyo nzi. Okay, he said how can he remember all that information? All he knows is that the war happened and his parents were killed. Okay. Who killed your parents? People killed his parents. What kind of people? Women, men, children. How did they look? And how were they dressed?
Be more specific. timubwire neza musigure neza. je urabona sinzi neza uko nari negeje mu giti sinabona ibyo ariko birakogwa gusa narumva induru. Okay. He said he doesn't know, but all he knows that he was hiding in a tree. All he was hearing were just screams. Oh yeah, I'm so sorry about that. But what kind of screams? Ati kore sana tariko yari nduru nyabaki. Did it sound like they were being stabbed, choked to death, beaten, or shot? Ati byumvikana ko mengo bariko baranigwa, bararaswa cyangwa baratemagwa. Mana y'isi n'ijuru none je ko nababwiye nari mfise imyaka 10 ibyo byose novyibuka gute. He said that he was young. He was only 10 years old, so he doesn't remember all the details. I see. Well, I understand that he was 10, but was he deaf? Ati aratariko arafise imyaka 10 tinone ntiwumva. Oh, by the way, what kind of tree was he hiding? Ati ho wari mu gitinya baki, wari winegeje mu gitinya baki. Okay, je ntangora ndizi kumva nari mfise nari ninegeje mu giti c'amavoka. He said he doesn't have hearing problems, but he was hiding in an avocado tree. Okay, did the tree have any leaves or avocados on it? Ati ico giti c'amavoka cari kamababi canke cari kamavoka. Cari gifise amavoka. Okay, there were avocados. Okay, but what about the leaves? Ati amababi vyagenze gute? Were they on it? Bayarariko. And by the way, what was the weather like? Was it windy? Was it serene, cloudy, rainy? How would you describe that day? Ati ni gute wosigura uwo munsi? Hariho imvura, hari hakanye, hariho izuba. Ati wosigura gute ico gihe? Mutama kuba igiti cari gifise amababi cari kidafise amababi bifise akamaro nyabaki nta kamaro bifise. Uwo munsi nosigura gute wari umunsi w'amagoba umunsi w'amakuba. Sir, if the trees had leaves or not, what's so important about it? How would you describe the day? He said that it was a day of terror and hardship. Sir, I understand that it was a really horrible day, but I need more information. Ati aratahura yuko ujya umunsi wari umunsi w'amagoba ariko arashaka ido nido musigurire neza. Help me picture that day. Ti mufashe ashobore gutahura ujya munsi. What really happened? Ti nibiki vyahabaye. This is what's going to help us determine whether you're telling the truth. Ati ibi nivyo bizomufasha kugira amenye yuko uriko uravugisha ukuri. So, sir, I'm going to ask you again. Ti agomba kubaze kandi. Were they stabbed, tortured, shot, beaten to death, or choked, or cut into little pieces? Ati baragizwe, baracumiswe, bararashwe, baratemaguwe. Vyagenze gute musigurire. Yeah, give us the details. Uzi n'inkuru ubwo buhungiro bwanyu bwo kuja muri Amerika ndabuhevye. Ubu urashobora kuza ngaha ukambazagiza ibibazo bitagira umutwe n'amaguru bitagira epfo na ruguru ngo hari ameze gute ngo ibintu bye ndakubaza igihe waza muri Afrika burutse indege umuyaga warumota gute warumota nka Amerika canke nka Afrika mbega umuyaga warusa gute warusa n'ubururu canke warusa na Amerika warusa gute urumva nimba mugomba ko mugomba buhungiro ni mugomba mureke kumbazagiza ibibazo bincanganya binyibutse ibintu bibi ukamenya umuganga ngomba cire kugwa pirate urwazi iyo Amerika yanyu ni mwigumye zo kuma muri Afrika abon I think he got pissed off.